Nisanze nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo amererwe nabi. Hano ikibi cyose muzobona kuri iyi si cyazanywe na Shetani. Nicyo gituma rero Imana yama ishaka ko tuba mu mahoro, turonka akanya ko kwiyumvira ibikorwa biduteza imbere. Aha mu gisagara abenshi bahari, mu gisagara usanga umuntu atabona icyo yokora kubera hari amaserivisi gusa. Ino ngaha muri iki gisagara uravye mwese abavyeyi banyu basokuru banyu bamanutse baje muri service, muga nibo bari bakwiye bonyene, hanyuma baca baratuvyara duca turabeshi. Ico bategerezwa kurondera ico dukora. Urwaruka rukuze mu mutwe hugaye aca ruva. Muze murabe ubuzima bw'urwaruka w'umusportif n'utari umusportif, muramubona basa ibasa. Murazoraba niyo umuntu niyagize ingorane vyakira mu bugwaneza baca bavuga ngo umusportif, sivyo? Ngo vyakire sportif bema, sivyo? Naho bigoye nuvuga mu sportif n'umuntu ntiyugaye nta nsinga zogaye. Iyo rero udashobora kugira sport samumva ukura insinga zugaye. Narumvise igihe gitangura kubaka irya stade ab'imipira y'amaboko n'abaca bavuga ngo tweho gute, ngo tweho gute. Hano mwashobora kwibagirwa. Niyumvire iyo uri kwirigara muriko muravuga muyaga ibyo mushaka byose, ibintu biva kwirigara nta na rimwe byubaka neza. Kuko kwirigara ubwa mbere habe imyidogo, usanga muriko muvuga ingorane gusa, ariko mwejeje kwina umupira ngaho watsinzwe ubwo muvuga ati natsindiwe. Rero usanga mubigira neza. Kwirigara niho hava abanywa rumogi, nta handi biva ntimuze murondera ahandi. Aha rero turiko turarondera aho urwaruka rwo mu gisagara rukinira, ni ukugira ngo ntimuje mu marigara. Ivyigwa iyo biheze mu ishure hakuja mu marigara, ucuja gukora ikindi. Mumaze iminsi ndabivuga, Imana yaduhaye umwanya muremure wo kuruhuka, yaduhaye umwanya muremure ubaho wo kuruhuka. Ikiduha akanya gatoyi ko gukora, gatoyi ide mugabe ingorane cyo bwabisi dutera. Ako gatoyi ko gukora dushaka ukaruhuka buno ngantegere. Amurazi ko Imana yabateguriye umwanya munini cyane wo kuruhuka. Ubutabitegerera bazasekuruza wa sogokuru yaho naruhutse amazina yakigahe aruhutse. Sekuruza wa sogokuruza amazina yakigahe aruhutse, ariko araruha. Hari imyaka ijana amaze kwisi. Yumvira Imana yaguhaye imyaka ibihumbi n'ibihumbi zo kuruhuka, mugabo utwo dukeya yaguhaye two gukora ugashaka kuturuhukamo. Eheraho ku munsi yaduhaye umunsi umwe n'amasaha 28 ntarengwa yaduhaye, mugabo hariho abantu atanga amasaha 5 bakora muri ayo masaha 28. Nari nko tutatanga raporo yihe kuma tudatiyumviye. Igihe Imana yari mu muntu yaciye imuha kugaba, burya nta muntu n'umwe ngatamukuru ari mubi angaye mukoresha cy'umukuru gusa. Aha mwese murababwiriza, mwese ababwiriza. Imana iremye umuntu yamushize muri uwo murima wayo ngaha ku isi yari yateguye. Ikivuga iti uburime ubuzigame ni bibiri, nta yindi devoir Imana yaguhaye ngo ugabe ibikoko byo ku isi, ibikoko byo mu mazi n'inyoni zerera mu kirere, byose ubigabe. Ibintu byose biri ku isi Imana yakibiguha bigabe. Ari umwana n'umwe adafise icagabe.
Hano kera tukiri abana sinzi ko abavyeyi baracabyigisha batwigisha yuko kizira kwica umuserebanyi. Hano umuserebanyi ngo umuserebanyi honyene uciye umurizo ngo nyoka acika amabere. Ko batubwiye kubera iki? Kwari kutwigisha gusonera ikinyabuzima cyose kugisonera. Ikintu ntigeze numva umuntu yigisha kugisonera. Inzoka Imana yavuze ngo zokwanganisha n'umugore ariwe n'abawe ntibazopfa bakundanye ngo bazobakomora ku gitsinziri ngo nabo bazogukubita ku mutwe. N'uwishe inzoka ayikubita ku mutwe kugira amenye ko yapfuye. Inzoka niyo mbi rero. Kubera iki? Niyo shetani yaciyemo mu guheza umuntu. Nicyo gito yaciroga igihano. Inzoka nawe uraramo gute ntipibaye nizokureka imuhura. Abavyeyi bavyaye murazi banka ibintu bibiri. Umuvyeyi aranka ikinyabwoya akanka n'inzoka. Bavuga ati yenda bico kinyabwoya bakimbabira abana. Umunsi umwe rero inzoka n'ikinyabwoya byarayicaye biravuga ati none ko twebwe abisilamu toteza ntibiki kubera ko abantu toteza aho batubonye. Bica bigira inama bivuga biti muhungu duhinduke twihinde, tudahindutse ibara riragwa. Hanyuma rero bica bigiye nama inzoka icagenda iti jenge kwihindura n'ikinyabwoya kindihindura. Ikinyabwoya gica cihindura ikinyugunyugu, inzoka nayo iriyubura. Hanyuma inzoka iyibuye ikirasayangana kabisa irabashashi. Ikinyabwoya nacyo cicika ikinyugunyugu, abana bacatahukiruka ko bagikinisha. Akanyugunyugu urabona kabonye n'agashurwe abana bago bakiruka ko bagakinisha. Hanyuma inzoka yoyo bayibonye n'ubundi bayiruka ko n'ubundi. Ikinyabwoya coco cihinduye. Hanyuma bisubira kubura itemuka. None ko je bagumye banyiruka ko we nawe bahagukinisha. Tuba mugabo we je narihinduye bwegu. Ati nawe we rero ati we warihinduye. Ati mugabo ijisho byagumye ari ryarindi n'ururimi rwagumye ari rwarundi. Ati nico gituma we ntiwihinduye. Mugabo je ikinyabwoya urabona cyaciye cicikira akanyugunyugu nticyasubira kubaba yabiraheze. Rero hajya twebwe turugwaruka ntaje yewe nitwa Sebarundi duhuye no gwaruka nta kintu ndabigisha ubwo buntu. Umuntu umubonye muti aturiko twavuga imbere ni heza, hajya mu mutwe ndazi yuko ari waciye avuga ati nari narabuze aho nkinira iyi tari bayeho ndabona ko taraza gashobora kuza imbere ni heza cyane. Ibibuga novuga ko hariho hambere hari ibibuga bishobora gutuma ugwaruka ngaha tugira abajene tara ahanyene kikugiki. Nico bituma nafashe ingingo ganda tugira ikigo. Iki kibuga mubona cyo ngaha haruguru nico gifise tere standard ya atletisme. Piste ifise mesure standard. Hariyo byose ibya atletisme biri ngaha byose birahari. No kuvuga yuko uri mu atlete ngaha hanakiwe itabera baza kwizera yahirutse naramuvuga ngo huha ravyibuka nabazovu bose muvuduka avutura kabisa ngaha na Francine niho haramwigisha sibyo rafa. Agenda abwire aha rero uhabonye gutya tarazanyu niho muzozipimira ku mugoroba ari uvuye ku kazi. Amashuri hajya heze mucamuja mwiriga zaha, bamwe barakina bakaruha abandi barakina bakaruha. Tugomba kwiga ikigo kizoba ikigo cy'ugwaruka kugwaruka nyene abari mwe muhagera, kuko nasanze hagutse atoshobora kubaka nayo amasare bakinamo za ping pong tukahagira noneho naho mushobora kuza mukagira n'ibindi. Ngaha murashobora kuvuga muti jewe nahora niruka ngenda mu biyayura mutwe mu nzoga ngira ngende hajya ni naheza ukina cyane ngora gafana uzobabwije je nitahira mu mpira. Aha tuzanira indero nziza ku bana bejo.
hanyuma rero leta la tuzibone tuzanire azana gafeza none sport mwalimu tukari fedha zitatoka kwa hii michezo. Ndio.